reka dusimbe ku makuru hariya iburaya aho dusimbira dutangurira Alonso hariya muri Premier League aho nabone inkino zabandanije bari bageze ku ndwi yabo ya kangahe hariya ku ndwi ya igera 21 nako murantunga indwi igera nivyo indwi ya 21 inkino zabaye ni inkino nyinshi muri no weekend haya twabonye umugwande wa Arsenal bakina n'umugwa Crystal Palace. Arsenal yirahira Crystal Palace ku 6 bitsino 5 kubusa abone yuko Arsenal kabisa ije itavyorosha. Brentford ari yatsinze 3 kuri 2 umugwi wa Nottingham Forest ku munsi w'Imana. Sheffield United yanganya 2 ku bindi n'umugwi wa West Ham United habonetse amakarata atukura ku mpande zose. Bournemouth ku munsi w'ejo mu joro ryejo batsindwa na Liverpool bitsino 4 kubusa. Kuri no munsi isa 3:85 umugwi wa Brighton and Hove Albion baza kwakira umugwi wande wa Wolverhampton. Alonso ku nkino novuga yuko zibiri inkino zabaye novuga yuko hagati y'urukino rwande rwa Arsenal n'umugwi wa Crystal Palace mvuga yuko Arsenal izanye ingufu zidasanzwe. Arsenal izanye igarutse novuga n'ingufu zidasanzwe niko twobivuga ibitsindo bitanu ni byinshi en plus de ça muri Premier League kiki tumenyere ko ari higanwa yugaye yugaye usanga imigwi presque nka yose bashiramwe ingufu nyinshi mugaparvena gutsinda ibitsindo bitanu uba wakoze ariko je ku bwanje je nibaza yuko Crystal Palace yakozwe ko niki kintu cyo kubura abakinyi babo b'abanyafrika batari baki wanashirima bari muri kan ni imwe mu equipe yatakaje abakinyi benshi kandi abo bakinyi waragenda ukaraba ugasanga bari ngenderwako ugasanga n'abatitirere muri equipe iyi rero Crystal Palace cyo kimwe n'inde equipe ku bwanje mbona iri gushikirwa n'ibibazo nk'ibinye ni equipe ya Nottingham Forest. Nottingham Forest nabo batakaje abakinyi hafi 9. Urumva ko bitoroshe. Rero nka Arsenal iba yatakaje nk'umwe. Nta mumwe yatakaje umwe wenyene aho nyene yakina. Yarakina. Arsenal umukinyi. Thomas Partey nawe muri no minsi byariko biragorana ko aronka ikibanza. Thomas Partey ntiyagiye umukinyi Arsenal yatakaje nawene ntitwova ko yatangura igihe cyose. N'uyu Tomiyasu yagiye muri Coupe d'Asie hari nta bandi bakibatakaje abandi baki nawe yesu ko yatangura gihe cyose ni gake byumvikana. Arsenal rero iza ku nguvu nyinshi ariko si Alonso umugwi wa Arsenal n'ubu biracyaboneka yuko ikerekeye usatirizi. Ejo Gabriel Martinelli atsinze ibitsindo 2 urumva ariko ntaragira umenga kwije ibitsindo 4 biba ntihenze ntaragira kuri yasome aduga mu bakinyi mabakinyi 10 Magalhaes yaratsinze 2 mu bakinyi 10 ba mbere muri Premier League afite ibitsinda nta mukinyi wa Arsenal arimo. Umusaruro ni muke ku basatirizi ba Arsenal bitandukanye no mu mwaka uheze. Niyo mpamvu uri kurabona ko biriko biranayikora ko ku bijanye n'umusaruro ku bijanye no guhagarara uraza kubona yuko Arsenal nimba iri kwirasubira inyuma cyane nimba yari kwirasubira inyuma muri zinkino ziheze nuko mu busatirizi bwabo atamukinyi koko wabona ariko araheka Arsenal yarahari wapi kabisa ariko gusa ni Arsenal ubona gutsinda ibitsindo 5 ibitsindo byinshi atsinda mugwi wa Crystal Palace. Rukino ku munsi w'ejo Liverpool isuri konve kivuga ati turacari babandi nyene naho Mohamed Salah dahari turatsinda 4 mbona atake yawe humagaye Darwin Nunez Dogo Jota bati turahamubereye bibiri kuri bose ariko nubundi yari match yabagoye mu gice ca mbere kiki cyagiye kurangira ari ubusa ku bundi byo bitsindo 4 byose byinjiye muri dezemi byumvikana ko solution yagiye kuboneka mu gice ca kabiri nico nkundi no mumenyereza je Jurgen Klopp arukuntu amakosa yabona kare akayakosora ibintu bikagenda neza. Kuri Liverpool rero ndabona yuko bariko barabandanya mu nzira nziza yo kuza kugwanira igikombe no mwaka. Ubu rero harageze kiki yuko equipe itwara igikombe
iza kuri buri equipe kayishwanyaguza nkuko kabisa peu importe wabuze solution kuva mu minota wa mbere no gushika mu minota ya ariko ebana kukanyuma kandunduru kaza ugatsinda ibitsindo nka bingahe urumva ugatsinda nk'ibitsindo nka bibiri bingahe apana gutsinda iyo ubonye dutanga urugira ubwoba ubonye equipe ije kugwanira igikombe ariko itagatangwa gutsinda gitsindo kimwe nawe nyene ukabona yuko byari byanse donc itatruva solution kirikare kuri Liverpool ndabona yuko no mwaka bari mu bihe byiza kandi baragaragaza neza yuko bashobora kuza kugwanira igikombe n'iyindi migwi za Man City zande kuko ugiye kuraba match novuga bariko barikurikiranya batsinda ni match bishika zikabagora mu ntara zarabagoye ariko baca baza neza baza bakaronka kumwene bakosora kuri Mosara kutamuronka cyangwa kutamugira muri squad ya Liverpool je ndabona yuko ahubwo atani ngorane gabo ntamwe ko baratera kabisa bafise no bameze neza bafise ataki yawo ayitaki abakinyi benshi kandi babura uwo mwanya ahubwo wo kwisanzura kubganje niko babura uwo mwanya wo kwisanzura yaje collectif ikiboneka gose Mosara n'umuntu akini vyiwa bashaka kini vyiwa bashaka abari wa agaragara abari we yugurura kenshi donc biboneke ko ari we rufunguruzo rwa Liverpool urumva ariko wifitiye bari abasore hari anye je ndabona yuko bariko bagiye kuba novuga bigaragaza kandi ku buryo bwisanzuye niko no bivuga uravye Darwin Nunez uravye Luis Diaz aba Diego Jota ba Gapo ndabona Liverpool kabisa atakibazo kigiye kubatera ngo nuko batazoba bafise safi nuko rene Liverpool na yuko bavyitwaremo neza ukabona umusore akiri muto cyane gose yanyoheye umusore w'imyaka 20 ku ruhande rw'iburyo yitwa Conor Bradley ameze neza kabisa umwana akiri muto byaka 20 akiye match yiwe ya mbere mbere ko kinahura nande hajya match ya nyuma menga y'umwaka bariko bakina na Fulham akina neza cyane gose yabaye homme du match muri Coupe d'Angleterre FA Cup rero uyu mukinyi no yari FA Cup menga yari muri FA Cup nyene Carabao Cup Carabao demi finale de tout ale kinye neza umwana akiri muto myaka 20 aho ku munsi w'ejo twabonye imvune y'uwiswe Curtis Jones ubona yuko nibiramenyekana kumburengira ngo imvune ko izo bikomeye ariko imbego dusimba mu bindi Alonso igaruka ry'umukinyi hariya muri Brentford Ivan Toney ashika batsinda avuga ati ndahari kabisa amezi 8 ndi hanze ariko ndagarutse Stingman ni wamuza atakamiza cyane equipe ya Brentford yaramisinze umwataka nka Ivan Toney abatsinda ibitsindo byinshi umwaka uheze none uraba yari yatanguye saison ameze neza ahamashikirwa n'ivyo bibazo ubona rero yuko nawe yagarutse n'ubundi avuga ati negerezwa kwira trap ati hari abandi bataka cyangwa abandi basatirizi bandi ya avance nini ya cyane rero ko ndonsaka kajyo ko kugaruka mu kibuga reka ndabe yuko no kwira trap rero ni sinye nziza ni kimenyetso ciza cyane gose ku musatirizi nka Ivan Toney kuko biragarukana ikizere kuri we biramugarukanira mu ikizere ariko kandi bikagarukana n'ikizere ku mumenyereza wiwe ndetse no kuri equipe yose muri rusange ko niwe ubona yuko aje gufata Crystal Palace nyuma y'igenda ry'abo bakinyi babiri kumbure byasa nkaho Brentford yagira ko witwa Wisa Iwanu Wisa na Abraham Mbeumo no musi badahari donc niwe asigaranye responsabilité hariya kandi aje mu gihe cyiza kabisa aje mu gihe cyiza aka victoire keza batsinda Nottingham Forest kuri bibiri aje kuri absence y'abo bakinyi babiri hama aci afata iyo responsabilité ni kintu cyiza cyane gose rero kumbure no vuga kuri equipe ya Brentford nuko no musi nababwiye uko isaha 3:45 urukino hagati ya Brighton and Hove hamwe na Wolverhampton goza kuba ariko classement Liverpool acari ya 188 Man City tarakina ifisa 183
Arsenal yarakinye ifite amanota 43 ni ya gatatu, ya kane Aston Villa nayo yarakinye ifite amanota 33 ingana na Arsenal basumbana ibitsindo. Tottenham ya gatanu amanota 40 aho tubona imigwi nka Manchester United n'iyindwi ifite amanota 32, Chelsea ni y'icenda amanota 31 kiragerageza buhoro bwo kuduga umugutangaje abantu. Newcastle yageze ku mwanya ca 10 Newcastle yasuye inyuma bose amanota 29 aho tubona imigwi iri ahatukura kabisa ni Luton Town 18 16 19 Burnley ya 12 ya nyuma ni Sheffield United amanota 10. Mohamed Salah aracari mu kibanza ca mbere mu gutsinda ibitsindo byinshi ndetse no gutanga amapaze decisive. Ni wambere asumye ibitsindo 14, Erling Torres afite 14 nyene, Henderson afite ibitsindo 12, Dominic Solanke muri Banama afite 12, Jarrod Bowen uri muri West Ham afite ibitsindo 11, Hee-chan Wang afite ibitsindo 10 wo muri Wolverhampton, Alexander Isaac muri Newcastle afite ibitsindo 10 nyene, Cole Palmer no 8 afite ibitsindo 9, w'icenda ni Oli Watkins muri Aston Villa afite ibitsindo 9, w'icumi ni Chris Wood muri Nottingham Forest afite ibitsindo 8. Nuko rero bimeze muri Premier League. Reka rero dukoresha umwanya dusimbire hehe muri dukwakwanya Alonso imbere ko dushika muri Espagne hariho amakuru menshi. Reka duce hehe, reka duce muri tubona yuko ntama mu Butaliyano inkino zabaye barageze ku ngi yabo ya 41. AS Roma yatsinze Hellas Verona ibitsindo 2-1, Udinese itsindwa na Milan ibitsindo 3-2. Match yari komeye cyane gose kabisa. Frosinone ibitsindo 3-1 mu gwa Cagliari, Empoli ibitsindo 3-0 mu gwa Monza, Salernitana na Genoa ibitsindo 2-1, Juventus uko vyama itsinda Lecce ibitsindo 3-1 kubusa. Classement Juventus ifatwa ca mbere ariko n'amanota 52, Inter de Milan itarakina ifise kirana cy'urukino rumwe ifise amanota 51, Milan ya gatatu amanota 45, Fiorentina ya kane amanota 38, aho tuni migwi nka za Lazio mu kibanza ca gatandatu amanota 32, AS Roma ni indwi amanota 32, Lazio ifise amanota 33, Roma ifise amanota 32, aho tubona Napoli asubiye inyuma iri ku 9 ifise kirana cy'amaca match imwe ifise amanota 31, aho tubona rero imigwi nka Hellas Verona ya 18 iratukura ya 19, Empoli hamwe na Salernitana ya nyuma ifise amanota 12 gusa. Umaze gutsinda ibitsindo byinshi hano ni uwiswe Lautaro Martinez ibitsindo 18 kamwe Inter de Milan, wa kabiri afise ibitsindo 11 ora yuko basumye ibitsindo 7 byose ni uwiswe Dusan Vlahovic, bakurikiwa mu kibanza ca gatatu ni uwiswe Olivier Giroud ibitsindo bigera kuri 10. Naho tubambira afite ibitsindo byinshi. Nuko dusimbira hehe mu Budagi dukwakwanya imbere yuko tugaruka hariya muri Espagne hari amakuru menshi cyo gutuma nza kuhahereza ko mu Budagi inkino zabaye ni nkino Heidenheim baganje kimwe ku kindi mugwi wa Augsburg, Fribourg watsinze ibitsindo 3-2 mugwi wa Hoffenheim, Bochum watsinze ibitsindo kimwe ku busumu bwa Stuttgart, Darmstadt banganya bikubina na Eintracht Frankfurt, FC Cologne hariya batsindwa na Borussia Dortmund ibitsindo 4 ku busa, RB Leipzig batsinzwe na Leverkusen 3-2, Leverkusen dasanga gutsinda kabisa ikomeye gose, batsinze ku munota wa nyuma kabisa. Ikipe ya Xabi Alonso ni nimwe mu ekipe yari kuri imirema y'akantu nyene kubugawe kabisa. Ravye kungene ba focusinga gushika no ku munota wa nyuma bakategeza gutsinda Leipzig iri muri Big 4. Hariya ku munsi wejo umugwi wa Bayern Munchen bawuhagarika mu kuwutsinda, Werder Bremen itsinda kimwe ku buso bwa Bayern Munchen, biha amahigo cyane umugwi wa Leverkusen kuyenurira. Bayern nayo haraho ivyukira rimwe bishika ikabesha abantu. Rimwe na rimwe bishika ikabesha abantu ku munsi wejo kabisa. Gutsinda na Werder Bremen genda urabere Werder Bremen ikibanza iriko. Cyatubwije aho hariya turaba. Gusa ugiye kuraba no ku mbuga zo gupariya inye Bayern Munchen bayihaye 1.09. Nana 1.1. Bremen kacibatsinda. Nakaganye kari nko ku manota nka 20. Mönchengladbach batsinzwe na Augsburg ibitsindo 2-1. Turabe classement Leverkusen yenuriye kabisa Bayern. Amanota ngana. Amanota 7. Ni menshi cyane. Ariko Bayern yacafise ikirana cha match imwe.
byumvikana yuko kirara numva si cyo si nta bisiguye para amanota Leverkusen ifite amanota 48 ni ya mbere, Bayern ya kabiri amanota 41 ifite kirana cha match imwe, Stuttgart ya gatatu amanota 38, Leipzig ya kane amanota 33. Urumva yuko Leverkusen yakoze akazi mu gutsinda umugwi uri mu Big 4. Dortmund ni ya gatanu amanota 33, aho tubona imigwi atukura hariya ni Mayence ubusa gatanu 16 ifite inota 11, iyi 17 ni FC Cologne ifite amanota 11, Darmstadt ya nyuma amanota 11. Abakiye bamaze gutsinda ibitsindo byinshi nkuko bisanzwe no witwa Harry Kane umwongereza kina muri Bayern Munich ibitsindo 22, akugirana Seru Girassi umunya-Guinea akina mu mugwi wa Stuttgart ibitsindo 17, Royce Openda umubirigi akina mu mugwi wa Leipzig afite ibitsindo 12, wiswe Victor Boniface no wakane afite ibitsindo 10 akina mu mugwi wa Bayern Leverkusen. Turabe hariya burya mu Faransa yabarakinye nivyo bakinye Coupe de France ni Coupe de France bakinye Coupe de France. Reka rero Alonso dusimbire hariya muri Espagne. Muri Espagne amakuru ni menshi mwabantu. Amakuru ndazi ko mwenshi muyarindanye gishika, ariko tubabwire uko ngene inkino zagenze bari bageze ku ndwi yabo ya 21 ku munsi wa gatanu. Inkuru ya mbere ni ya Girona, ikipe yanje yitwaye neza kuri Sevilla. Ku munsi wa gatanu Deportivo Alaves batsinze igitego kimwe ku busa umugwi wa Cadix. Ku munsi wa gatandatu Rayo Vallecano batsindwa na Las Palmas ibitego 2 ku busa. Villarreal nganya kimwe ku kindi umugwi wa Mallorca. Valencia batsinda igitego kimwe ku busa umugwi wa Atletico Bilbao. Celta Vigo yatsinzwe na Real Sociedad igitego kimwe ku busa. Osasuna yaratsinzwe muri weekend Bilbao. Yarakubiswe na Valence. Osasuna itsinda 3-2 mu gwa Getafe. Real Madrid ku munsi w'ejo atsinda ibitsinda 3-2 mu gwa Almeria. Turuga kako Real Betis batsindwa na FC Barcelona itsinda 4-2. Girona batsinda ibitsinda 5-1 umugwi wa Sevilla. Kuno musazine umugwi wa Granada uraza kwakira umugwi wa Atletico do Madrid. Abakimaze gutsinda ibitsinda byinshi hariya ni Jude Bellingham yakuje ibitsindo bigera kuri 14, akurikirwa na Artem Dovbyk wo muri Inde wo muri Girona afite 14 nyene. Artem Dovbyk. Borja Mayoral wo muri Getafe afite 13, Alvaro Morata wo muri Atletico Madrid afite 12, Griezmann bakakurikirana afite 11. Nuko Alonso ahanini muri minota dusimbire ku nkino zaba